2025 nshuti bakunzi mwese b'amakuru n'ibiganiro mutegurirwa na radio Haguruka ndabahaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Ingingo zimwe z'amakuru tugire tubashikirize nezi zikurikira. Umugambwe CNDD-FDD imakamba uriko utera ubwoba abanyagihugu uratukana ukongera ugahimiriza ku nguvu abanyagihugu kwitabira imyamamazo yawo. Abanyagihugu imakamba babona ko ivyo bimenyetso bigaragaza ko CNDD-FDD ubwayo izi kwidakunzwe n'abanyagihugu. Igihugu ngo kizokizwa nuko abarundi bose bavuye hasi bakanka kuguma batwagwa n'umugambwe ubakandamiza. Abanyagihugu abanyepolitike batavuga rumwe na CNDD-FDD babandanya gukebugwa n'umunyagihugu wo mu ntara yagutse ya Bujumbura, aho ababwira inyifato yotuma intwaro y'umukazo iva ku gakanu k'abarundi. Indero y'ugwaruka nayo iguma itituka ku ntwaro ya CNDD-FDD. Muri ano makuru mwabiteguriwe hari n'ayandi, ariko mu mpera hari ikiganiro iganuke. Idondo dyumba z'umutima niwe ari kuri mikro, mu buhinga bw'ivyuma hari Aubin Felix Irankunda Kazi. Ndasubiye kubaramutsa. Mwari muhejeje kuvyumva mu ntango zano makuru. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD imakamba wagirizwa gukora iterabwoba ku banyagihugu, kubahimiriza ku nguvu kutora no kwiyamamaza utukana muri kino gihe hegereje amatora. Mu ndwi buca dutangura niho hazoba amatora y'abahanuzi b'amakomine n'abashinga amateka ku wa 5 Ruheshi 2025. Imyamamazo ya CNDD-FDD iranegurwa cane n'abanyagihugu bo mu ntara ya Makamba. Abanywanyi bamwe buyo mugambwe bagwiriyemwo imbonerakure bafise inyifato itabereye yo gutera ubwoba abanyagihugu, guhimiriza ku nguvu abanyeshure bakiri mu mashure y'intango n'abadandaza kuja mu myamamazo, ndetse no gutanga ubutumwa burimwo ibitutsi. Ivyo bikaba biteye amakenga abanyagihugu abari mu mashirahamwe yigenga hamwe n'abatavuga rumwe na CNDD-FDD. Abanyagihugu imakamba babona ko ivyo bimenyetso bigaragaza ko umugambwe CNDD-FDD ubwawo uzi neza ko udakundwa n'abanyagihugu, ugaca ushaka ko bawukunda ku nguvu. Abanyagihugu bose ngo bohaguruka bakanka kuguma batwagwa n'umugambwe ubamiza kujya musonga. Inkuru na Aline Munezero. Mu makartier menshi ya komine Makamba imodokari za leta zisanzwe zikora mu gisata c'ubuvuzi mu ntwaro yo hagati mu gihugu ziguma zizunguruka mu mabarabara ziriko ivyuma bishikana amajwi kure havuga indirimbo zijanye n'amatora ya CNDD-FDD. Ariko igiteye umutima uhagaze abanyamakamba muri izo ndirimbo zisamirana nisubirwamwo rikaze ry'agace k'amajambo yashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo. Ayo nayo akabagira ati: nduguruye twamugina twubake ducungera, abansi barashavuye, ukuboko kumwe gufate mikro ukundi gufate ikigwanisho, gwaruka mu gihe muba muriko murafungura musinziriye canke mwiga, mwibaze ko igihugu ari umukate uryoshe bahereza umwana ariko ararira no kukigwanira. Ndugaye twamugina. Ayo majambo atangarizwa aheru afatwa n'abanyagihugu benshi nk'iterabwoba rihishije ibindi bintu, bakavuga ko ubwo butumwa bugamije gutera ubwoba abanyagihugu mu kubumvisha ko nibatashigikira umugambwe CNDD-FDD bazofatwa nk'abansi b'igihugu. Ku munsi wa 3 w'indwi iheze imyamamazo y'umugambwe CNDD-FDD imakamba yageze ku bitahora bikorwa na rimwe nk'uko amasoko yacu imakamba bitumenyesha. Abanyeshure bo mu mashure shingiro ya Musasa na Kinoso barankiwe kubandanya
kubandanya ivyigwa vyabo bajanwa mu bikorwa vyo kwiyamamaza vya CNDD-FDD vyariko bibera ku mutumba Nyabigina. Bamwe muri abo banyeshure baca bahamagarirwa kuvyina, abandi bashigwa muri ico kibanza kugira bagwize igitigiri c'abitabiriye imyiyamamazo ya CNDD-FDD. Abigisha bamenyesha ko mu gihe abo banyeshure bajanywe mu myiyamamazo kandi bari bafise ivyigwa, ari igikorwa kitategerezwa kugira ikibanza mu mashure. Uwo munsi nyene inyuma y'umutaga, abadandaza bo mw'isoko nkuru ya Makamba barankiwe kubandanya badandaza, bategekwa nabo kugara baje mu myiyamamazo ya CNDD-FDD. Iryo tegeko rikaba ryatanzwe n'ubujejwe ibikorwa birangurirwa muri iryo soko yitwa Fofona. Bamwe mu badandaza mw'isoko ya Makamba babona ko ivyo bakorewe ku nguvu vyo kuja kumviriza amajambo ya politike ari ukubarengera karimbi mu gihe babayeho ku munsi ari uko badandaje. Kuri ivyo vyose abo mu mashirahamwe yigenga mu runani rwa politike Burundi bwa bose barerekana ko gakandamizo kaguma kiyongera. Kubwabo mu gihe imodokari za leta ziguma zikoreshwa mu myiyamamazo, amajambo ahimiriza abantu kuba abasirikare avugirwa ku mugaragaro hamwe n'abanyagihugu bategekwa ku nguvu badashaka kuja mu vya politike, ntawovuga ko ari demokrasi ngo niterabwoba. Izo nzira zikoreshwa ngo zibutsa izakoreshejwe mu matora y'imbere yaya bucaba mu Burundi. Ubwigenge bwo guserura ivyiyumviro buragoyagoya, abanyagihugu bahagarikwa ku bwishi ata amategeko akurikijwe, ihonyangwa ry'agateka ka kiremwa muntu ifatiye kuri politike. Ivyo bigaragara muri iyi minsi y'imyiyamamazo. Mu gihe imyiyamamazo igiye guhera, ibiriko bibaye Makamba bigwiza ubwoba bwo kubona ko amatora agiye kuba mu gakandamizo, uguhengama kw'inzego za leta no kutubahiriza agateka kazina muntu, indero, ubwigenge bwo gukora amanama bishobora kuzotuma haduka inyuma y'amatora ibindi bibi bisumba ivyo. Abanyagihugu i Makamba babona ko ivyo bimenyetso bigaragaza ko umugambwe CNDD-FDD ubwawo uzi neza kudakundwa n'abanyagihugu, ugaca ushaka ko bawukunda ku nguvu. Kugira igihugu gikire, abanyagihugu bose ngo bohaguruka bakanka kuguma batwagwa n'umugambwe ubamiza kujya musonga. Umwe mu banyabujumbura abandanya gukebura no kwibutsa abanyagihugu n'abanyepolitike inyifato bogira kugira igihugu c'u Burundi gikire. Aributsa bimwe mu butegetsi bukomoka mu mugambwe CNDD-FDD bwagiye bubesha abarundi, n'ubu ubwo bubeshi ngo bukaba bukibandanya. Abanyepolitike bacuditse na CNDD-FDD basabwa kureka kwikangura gusa hageze amatora. Abanyepolitike badacuditse na CNDD-FDD basabwa kureka kwikangura gusa hageze amatora. Abo banyepolitike ngo bakwiye kwipanga kuva amatora gihera, bipange kugira amatora azokurikira bazokumbagaze ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Tumutega abiri. Tunagoma ndababwire bene wacu, abavyeyi bacu, na cane cane bamama ni mwe ko mubigwamo mutazi nyene muri kazoza namwe mugiye kumererwa. Mu mwaka wa 2020 ikiro c'inyama cyagurwa amafaranga 9,000, uyu munsi igeze ku 30 birenga. Nagira ndababwire mu myaka 5 iri imbere twavyitwaramo nabi tugatora uko turiko tubitegekwa, tudashize mu bwenge ngo duhindure ibintu. Ikiro c'inyama hazogera mu 2030 kigeze ku 2060. Rero nagomba ndabatumirire nimujyanwe nako koresha ubwenge bantu bo mu ntara ya Bujumbura n'abandi bose mu zindi ntara. Nagira ndababwire gushikisa na kano kanya nta programa n'imwe umugabo CNDD-FDD ifitiye abarundi yo kubateza imbere. Mu mwaka wa 2020 batubwira ko umuntu wese azotambukana 10,000 mu mufuko. Ibyo 10,000 mu mufuko naho bifita uyu munsi nta kintu na kimwe bigufasha, kuko bingana n'amahera 100 yo mu 2004. Ni kuvuga nta valeur bigifise. Uyu munsi ariko batubwira ko tuzotambukana miliyoni mu mufuko. Mugabo miliyoni udashobora kugira nti no kugura ikintu wumva uzobukumara iki. Uyu munsi rero tureke kwigira ibintu by'ibizeze, tureke kwifata nk'abantu batazi ubwenge. Umuntu aza akaduhena ngo nzobakorera iki?
nibaza ko CNDD-FDD imaze kuduhenda kenshi kuko mu 2005 uyu munsi ntitwa dukwiye kubananya tubwirwa nk'abantu b'ibijuju mu byibuka ikintu kimwe kibabaje umukuru w'igihugu akamaze ati niwe kibiciro bibandanya bidugaho gute ati je nifite amastoki mfise itoni y'ibigori kijya nicyo cyari gikwiye kumanza kudukabura twebwe nyine tukagira ubwenge ntidusubire guhendwa niki rero nabwo ndabwire ni ukuri tubumutse binashobotse dukora ibishoboka byose kugira ngo ntagira amajwi bazotonkana intara zose ndabasabe nimba tugomba kwikura muri ubu buja turimo tugomba abanyagihugu uyu munsi buzuye ubwoba ugwaruka nta byizigiro by'akazoza bagifise nimwashaka rero muze duhindure kuko nagira nababwire iyo bavuze ko ikiro cy'ubududu kiduga ku muntu atari muri CNDD-FDD gusa kiduga ku bantu bose rero uyu munsi dukwiye kuva muri ibyo bintu mukaza tugaca ubwenge tukanga ko CNDD-FDD ishobora kongera kudutwara igihugu icyanyuma ngomba nangirizeko nta kindi kintu bishimiye atari kuba amatora ngomba saba imigambwe irikirahigana n'abo bantu bigenga bariko barahigana nibadutora abamambure bajya baza gucungira amatora abamandateri barinda badaterwa ubwoba bashobora guhangana kirababaje nko kubona uri umumandateri bakagutegeka ngo sinyaha kandi uzi ko usinye ku bintu bitatowe n'abanyagihugu icyo kintu kirababaje kama ubutumwa ngomba ndungikire ubwa nyuma sabe abantu b'abanyamigambwe batari mu kwakwa CNDD-FDD ntimusubire kubyuka amatora ageze menya ko hariho urwaruka rwinshi rutari mu CNDD-FDD rutari no muri imigambi ikorana na CNDD-FDD mugwangadire hakiri kare biciye mu mashyirahamwe yabo mubashyigikire muze murabe ko mutazoshika muri 2030 namwe muri ko muripanga nibabangira ko muyipanga biciye gukora amanama y'imigambi kurane n'amashyirahamwe y'urwaruka atari twose CNDD-FDD murabe ko mutazoshika muri 2030 muyipanga niyo ubutumwa nagwanda hapana kurekerana hapana guhaguruka hageze amatora juste après y'amatora tangure mukorane n'urwaruka nimba ari ibikorwa mukorera hamwe nimba ari imigambi yo kwiteza imbere urwaruka ruriko rurakora mumanze muyisutene hama nabo babafashe gupanga kare muze murako hatazokera mwamaze kugira n'abantu rero b'abanyepolitike bari hanze y'igihugu reka tubasabe bashigikira amashyirahamwe y'urwaruka ni menshi ahari mu gihugu nimwibaze ngo amashyirahamwe y'urwaruka yose ngashigikiye umugambi CNDD-FDD oya n'abajya tubona bariya amashyirahamwe yirukana inyuma umugambi CNDD-FDD ari kugira ngo ariko yo kwirongera ubuzima mugabo nagenda kubwira urwaruka gusa amashyirahamwe y'urwaruka rwose ni ukuri aragowe benshi ntibari kuri gukora uko babyifuza rero nimubasutene kugira ngo ibikorwa byabo bitere imbere hama bafashe kubapangira uburere muze murabe ko CNDD-FDD ikumbagaza indero y'urwaruka mu Burundi yaratakaye ku ntwaro ya CNDD-FDD bivugwa n'umunyagihugu inyuma yo kumva umuyobozi wa Lycée Buhonga Patere Jules Kubwimana akubiswe n'imbonerakure kuri uyu wa 24 Rusama 2025 uwo munyagihugu amenyesha ko urwaruka rutacigishwa gusonera abantu n'abihebeye Imana ngo ntirukibagera umutwe politike mu Burundi ngo iriko ijana ahantu habi cane urwaruka rw'imbonerakure arakebura urwo rwaruka mu gutanga uturorero tumwe turwaruka rw'imbonerakure rwubahutse abasaseredoti bikaruviramwo umuvumo leta ngo nitasubiza ku murongo kare urwaruka rw'imbonerakure ejo abategetsi ngo bazorengerwa n'ivyo zikora n'akarengo wanka kugarura impene ikiri hafi yamara kurenga imirambi ukabira nkayo ibiriko biba mu Burundi ngo biteye isoni
ibintu ntihataye kweri niko numvise amakuru y'umupatiri buhanga kuri lise yakubizo ntacyari ibintu kweri iyo nama navuze burya bakunze kuvuga ngo iyo urebye n'abutupa n'abakwe nibyo biriko biraba ukuri ngero mu Burundi yaratakaye bivanye n'ibi bihe turimo bya politike aho ubu uye atabyawe n'ibyo kwigisha gutinya umuntu akuruta ukubaha byahavuye ariko nagomba mbwire abantu bamwe bamwe na cyane cyane abavukanyi bacu bari muri ibintu by'imbonerakure kuri barabe nyene bigendekera hari ikintu cyo kubahwa hariho mu bihe byahera hari hagati batubwira ngo nitinya bakwe ako gati ugakoresha nakasi ugakoze ko kayama bashyitse gutinya bakwe twebwe turakwiye kubahiriza uwo muzigo wo gutinya bakwe burya abantu bubahwa turakwiye kubarekera iteka ryabo ikindi nacyo muri bibiliya turabona aho tunibuka umurongo n'ikigabane naho byanditse mugo turabona abantu bagiye bakora mu maso abavugishwa n'Imana cyangwa abahanuzi b'Imana amabi bagiye babona ibyo turabizi hari n'aho bimaze gushika nka mu Burundi turabyibuka muri manifestation ya 2015 twarumvise inkuru yakubise patiri wo kumusaga muri sentane za manifestation ko nawe atani iminota 15 iheze akiyahura n'urusoro kwa bagenzi yari umupolisi abagenzi we mu gihe cya manifestation hari kandi karotuzi muri komine Nyanzarake baravuga ko umupatiri witwa Nestor yigeze kubahakorera ko uwagerageje kumukurikira ikofe nawe byamuviriyemo gusara kandi uwo mupatiri yaravuze ati jewe sindanakuvumye kuko ndakuvumye wogira ibibazo rero aba bagenzi bacu tumaze ibihe tubona harimwo abaturubura harimwo abantu bagenda bakabona ko ari ibintu bivanye n'amabi bakoze bivanye n'ibyo bakoze rero byakamuntu batera n'ukuri politiki itaduhenda politiki itadutwara ahantu hameze nabi cyane n'ukuri ntibagira icyo bubaha yateye akamo abagenzi bacu b'imbonerakure abagenzi bacu bari mu rwanda n'ukuri bagira icyo bakeneye bagira icyo bubaha n'ahandi ho kazoza kabo karagoye kandi imana yisaba ikintu kimwe isubiza ibintu mu buryo hakirikare uku kuntu bariko bararengera abantu batategereza kurengerwa n'icyejo abategetsi batandukanye bazorengerwa n'ibintu bakunze kuvuga ngo wanga kugarura impene ikiri hafi yamara kurenga imirambo kabira ntayo ni ukuri twebwe turabona kazoza ku Burundi karagoye kandi urugwaruka ruzogeza ahatemba Uburundi ntico ngombye kuvuga kuko biteye isoni biriko biraba tukiri ku bivugwa ku ndero y'urwaruka rw'imbonerakure umwigisha Jean Claude Nzirimira yigisha ku ishure shingiro rya Kivoga komine n'intara ya Rutana umunywanyi w'umugambwe FDD yigisha icigwa c'ibiharuro mu mwaka w'indwi yateye inda umwana yigisha yitwa Dorine ubu afise inda y'amezi 5 uwo mwana ubu yarahagaritse kwiga ari mu rugo iwabo amakuru ava ku mutumba na zone Kivoga mu Rutana amenyesha ko iryo bara rimaze kumenyekana uwo mwigisha Jean Claude Nzirimira yarahunze nk'indwi zibiri mu nyuma agaruka ku kazi uwo mwigisha ngo yari kurondera abo mushigikira kugira ntahanwe araheza ahanurwa gutanga ku bavyeyi b'umwana yatewe inda udufaranga dukeyi tw'igipfukamunwa abo bavyeyi ngo basanzwe bakenye cane ngo baciye baronswa udufaranga two gufungura nk'iminsi 4 gusa baca barinumira uwo mwigisha ngo yarasanzwe agendana n'uwo mwigeme Dorine akamuha n'inyishu z'ibibazo vy'icigwa c'ibiharuro akama akora ibibazo by'ico cigwa afise inyishu byose vyaragiye habona yamara Jean Claude Nzirimira kuko asanzwe ari umunywanyi wa FDD ntiyigeze akomwako ivyo bibaye hari haheze nk'imyaka 7 ateye inda uwundi mwana wo ku mutumba Ruhinga apfungwa nk'indwi 2 gusa agurisha igitungwa amafaranga avuyemwo ayahendesha abavyeyi b'uyo mwana acararekugwa hari n'abandi aho mu Rutana bivugwa ko yagiye avyarako ubu Jean Claude Nzirimira ahaciye agenda yigamba ko ari impizi ya komine Rutana itimigwa kandi ko adakomwakomwa abanyagihugu bo ku mutumba na zone Kivoga basaba abaharanira agateka k'abana
abaharanira agateka ka zina muntu hamwe n'ubutungane gukorana. Umwigisha Jean Claude Nzirimira ahanigwe ivyaha aguma akora ngo kuko birateye isoni mu gihugu kirimwo inzego zose, umuntu agakora amarorerwa akaguma yidegemvya yongera yigamba ikibi. Mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate, inyuma y'akaruhuko gato duce tutandukira igice ca kabiri arico ca nyuma c'ivyo mwateguriwe.